ntavyo ivyo ari biki uza mu nzu iwanje ugira ivyo bintu jewe nakwangiye ne reviens plus jamais kunkoresha ibintu ushaka muri ihagaze hajya ahanyisha ndabona twabashitse yego warubuze ni nayo mbonye imodoka ihagaze hajya ndabona ko twabashitse ujyana umuduga wanje ugo kugura nawe utumye mu Bushinwa mona ntihari kwanda uko kijya mbere kubonye ngaha mwe mumaze kuza ngaha sinibuka nibuka cyane ndavyuka ndavyo nibuka kenshi bari mu mashuri uzambaye muzomu kandi ndabona kucafuye ariko nta kibazo mwumva muje gutuka oya mbabara ndetse ko ndihuta nashaka mona mbanza kumenya uri ko aramurondera ko yaranka abantu Papa Maeva twavuganye Papa Maeva wundi cyane Maeva ndiko ndihuta cyane Maeva wa Mona yego wewe washaka kuhamagara Mona ni pantaro ndagusavye ese naje gwana nawe muhungu egaja ahangu iki wawe gute qu'est-ce qui se passe Papa Maeva na manu umva jeyo ibiki yose ngo ni Papa Maeva kutweka inkino nenga je ndiko nwenga kuno kuntu yambaye ngo Papa Maeva kweki wicara ukavugisha abantu utazi ushaka umuntu aze nshaka kumubaza ati urondera nda mukamagara umuntu nabimubajije nibikini ndasavye nabimubajije kugana yakwana sinibakora nabimubajije yambwiye ngo ni Papa Maeva Papa Maeva Papa Maeva. Donc ubunye tu te permets ko rwamubona ndumwana mwiza na wewe tu te permets kujuja jabo twakundanye yabo batezo ko bameze gute wori jewe haguruka tureke tuvugana je maguruka uko nyene rero jewe kuko umenga twese turi ha rero ngaha turagusavye haguruka ku maboko voilà mbabare mwiza voilà ikirenje ibi ndabikunda ndagusavye sivyo ndashaka kuganira na Mona musabe neza umuntu tumye gusa ndagusavye bisabe mucuba voilà c'est nivyo mbashaka nanje umuntu bahenga tubise ni sawa gira washaka kumbwira iki wambara ngurutse uranaje noza ngata tacho sinza kubwira sinavyota chufise mvuze ukivuge unyarutse ko je pas que ça à faire ariko ndakora ibintu mu cyumba kweko uhara cyane wo mastati nza ndabona muri iyi misi nza numva abantu bagupostinga ibikini biki wasohotse uzi ko bya binjya bya bintu Maeva azokuri abeho gute Maeva ku myaka indwi afise uko abayeho nuko yakuze wowe rubiraba urabije ubazwe nabizo negeza kubira ko n'umwana wanje n'umwana wawe wonyene naco waramwibyaranye naramwibyaranye wari yegi yavuka ndagusabye sinaje guhara nawe ngaha siko mbizamo ndagusabye nyumviriza ndagusabye nyumviriza tibata kumviriza vuga niki cyakuza va droit au but niki cyakuzanye nikamvuge ndakwegera uzokoza kivyo shaka Mona ibi byose yuza ko tugwana n'ibyo kuba none nitubana kubera ko tutabana ntubizi gituma tutabana si wagiye ukana ngasigara ndamaramara mu bantu bavuga ati sinagutaye wagitsiki Mona ibintu ukora ku master tuzasha kubirambabaza cyane birangiye ariko ndabona change de sujet comme toujours usti uri n'abandi bahungu baza ko je ngiye guhajya Mona buri munsi bamutemera mu bwenge bwanje
mvise ndakubwire je tutufaso naho vyo bari vyo ukamunkunda vya kweli Andy please nibikunda kuko urabizi ngene wankubita urabizi ngene nari narawonze narihereyeko urabizi yuko utahabukeye kobana gute je vyo navyo ngishobora je laissé tomber please move on Deka navyo ivyo ni biki uza mu nzu iwanje ugira ivyo bintu jewe nakwangiye ne reviens plus jamais kunkoresha ibintu ushaka muri Oye, come, Mona! Non! Mona! Hein? Tekana. Hatwa kumwica. Jewe yatanguye araza ndamuvugisha Mona atangura kuza mushigikira giriki. Wabibonye wewe? Mona na urari kuya abantu nkaho kwiri bakinjira muri inzu. Nzibaje kumbara ibintu vy'esasi nzibaje ukiri. Mona nitwariye reka kwifatana legere. Ivyo ni bikome. Nta kwitwara tuzobata tumitwere anyene tuzomuyanira twenyene. Bona tuzomutema. Ibiki. Tuzomutora après ari mu bitaro. Urazi kuza mu nzu y'umuntu gatera kabuye. Mu nzu y'umuntu. Urazi binagenda mu. Nari ariko naenda mufasha. We navyo wabonye. Baravawe nawe umugera ikiwe nako kabiri. Nange ndamwiza. Mona. Nguje mucumbi. Je nari kumuca. Nguje kuryama. Urakarisha muca ucumu. Nari kumuca kabiri jewe nta blague. Kwazana ngaho impamvu zo kuyayata ngaho. Deux parties, deux. Azofima garuka igaraka.